mu ntumbero yo kwirabira ivyo abenegihugu bakora kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu cabo. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yaragendeye ku wa 10 Mukakaro umwaka wa 2026 Fondation Uwiragiye, ikigo kirera kandi kikigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona kiri mu gisagara ca Bujumbura, kugira ngo ashobore kumenya aho bohera mu kubafasha kuko bose basangiye ihangiro ryo guteza imbere Uburundi. Intumbero si yindi ni ya yindi yo kwama dushaka kumenya ivyo abenegihugu bakora, ivyo bakora biteza imbere igihugu, biteza imbere Uburundi bwacu, kugira ngo natwe tumenye aho duhera kuko twese turafashanya. Iki kigo twari tumaze kucumva abantu bakivuga, natwe turavuga tuti reka dusimbe turabe. Hari abiyumvira yuko ngo ujejwe imigenderanire n'ayandi makungu ibibera mu gihugu umenga ntibikuraba, ariko sivyo, nabo babifashe nabi cyane kuko wewe ivyo ujana mu makungu kurata mu makungu uba wabikuye mu gihugu. Udashoboye rero kuba ufise ivyo uza kuvuga usanga wavuze ibitari ivyo. Uno munsi rero twavuze tuti reka dusimbe turabe iki kigo ivyo gikora. None twasanze ari kigo gikora ibintu bihambaye gose. Twabonye abana bagendana ubumuga bwo kutabona ariko baciye ubwenge cyane, nabonye bazi kwandika bakavuga ikirundi neza. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu akaba yarashimye ubushobozi bw'abo bana biga kuri ico kigo Fondation Uwiragiye kuko yasanze bafise umwete, abatera intege anabizeza ko babandanije biga neza bagaheza amashure bazoronswa ubuzi mu bisata bitandukanye nk'abandi, na cane ko kuri iryo shure hagiye kongerwako igisata co kwiga mu rurimi rw'icongereza, bikazofasha abo bana kwiyungunganya mu gukorera mu bihugu bikoresha urwo rurimi. Jewe ngira ngo mpereye aho mperereye, turamaze guha akazi umuntu agendana ubumuga kandi turabona ko ashoboye. Uwo mwana namubonye muri Universite y'u Burundi, naramwigishije, hanyuma ndabona ko ashoboye. Asavye akazi, twaramuhaye akazi, ubu arakora nk'abandi bose. Naba rero bagendana ubwo bundi bumuga bwo kutabona, ntaco buza ko tumuha akazi natwe. Kubera iki? Kuko urumva arabishoboye, twabonye ko bashoboye, twabonye ko bashobora kwigisha, bashobora kwandika. Icosabwa gusa nuko bakoresha ubuhinga ubushikiranganje busanzwe budafise, ariko ico gihe barinze bavuga bati turamuhaye akazi, twamurondera ibikoresho agakora, agafasha igihugu nkuko abandi turiko turabikora. Ubu mbere numvise ko bagiye no gutangura ishure ry'icongereza kugira ngo bazoshobore gukora n'ahandi atari mu Burundi gusa, ari mu bihugu bivuga icongereza bashobore gukora. Abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutabona biga muri ico kigo bavuga ko kwiga utabona bishoboka kubera hariho ibikoresho mfashanyigisho vyabigenewe. Mbere bagahanura bagenzi babo kudacika intege, ahubwo bakihihangiro kuko nabo bafise ubushobozi nk'ubw'abana babona, ko batokwikumira ahubwo bakiga bashize kumwete bakazorangiza na kaminuza. Mu gihe umenye ko iryo shure rihari, numva vyiza ariko za ukiyandikisha mu kazi ukiga, kuko natwe ntitwari tuzi ko amashure y'abatabona ahari. Uraza ukiga nk'uko ubu vyiyumvamo, biratworohera. Mu gihe umwigisha aba ariko arigisha, tuba dufise ibikoresho nk'uko abandi banyeshure nabo bariko baragenda, ariko arigisha kuri tableau, natwe niko tugenda turakurikirana ivyo uko bigenda biragenda. Hama ikibazo kije tugakora nk'abandi, urayiga ukayamara na kaminuza wanashimuka nayiga. Byose uko ugenda uravyumvamo niko vyose ugenda urabirangiza. Ubwa mbere no kugira ihangiro, no kugira ikintu kidasanzwe ugomba gushikako, ibisigaye urondera ingene ugomba kugiharanira. Nta kigoye kirimwo kuko iyo umwigisha ariko arigisha haba hari materiel zose zishobora gufasha na twebwe tutabona kugira ngo dushobore participa mu vyigwa. Ibyo byose bimaze kuba bihari, servo nayo ikabikora nk'izabandi, biroroha ko twisanga mu bandi, twisanga turiko turazana n'umwigisha. Umwe mu bigisha bo kuri iryo shure avuga ko kwigisha abana babona hamwe n'abatabona bitoroha
kuko bisaba gutegura ivyigwa mu buryo butandukanye. Ivyo rero bigasaba ko uba ukunda umwuga kandi ukitanga cane. N'abana b'imice ibiri itandukanye, ababona n'abatabona, kubashyira ku rugero rumwe kugira kubatahuza kumwe. Hari n'igihe tubura nk'ibikoresho ugasanga abatabona ibikoresho sikirenga. Ivyo vyose biratubera intambamyi kugira tubaho ubumenyi bungana. Ubuhinga yongera mu vyo twize dukoresha no kwitanga, turitanga cyane kuko ngaha kugira umwana atabona aronka amanote ugira preparation kabiri. Urabanza ugaprepara amanoti y'umwana abona, ukaja no ku mashini ugaprepara amanoti y'umwana atabona. Ivyo rero biradutwara umwanya munini, tukemera tukitanga, tukakora n'amasaha inyuma y'akazi kugira wa mwana dushobore kugira aho tumukuye naho tumushikanye. Gutyo cha twisanga abana bo ngaha abatabona cyane cyane barushije n'ababona kuko bagize umwete bariga neza cyane. Nk'ubu twebwe abazigisha mu kwezi kw'icenda twamaze kubatumako kugira irici ryose uburuhuko bukuru buhere turiko tabigisha iryanyandiko mwabonye abana bagendana ubumuga bwo kutabona bakoresha ari twita écriture braille mu kinofunofu. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu akaba yaremereye ubuyobozi bwa Fondation Uwiragiye ko azomenyekanisha ibikorwa by'ico kigo mu makungu kuko yabonye ko ari ibikorwa bikomeye bikeneye gushigikirwa kugira ngo abana b'u Burundi bagendana ubumuga bwo kutabona nabo boroherwe. Igikorwa gihambaye cyane gose kiri mu vyo tworata aho twoba tugiye. Hanyuma nabonye kandi ni ibikorwa bisaba uburyo bwinshi, ngira ngo mu byo dusanzwe dukora dushoboye kuronka abashobora gufasha muri iki gikorwa, aho umuntu azoba agiye gukorera akazi canke badufasha duhura umuntu akababwira ikigo ivyo gikora n'ibintu bishobora kuba bikenewe. Nabonye ko bikenewe cyane kuko kugira ushobore gukwikirana umwana nk'uwo afise ubumuga agoye nabitwa ko bakomeye, murabona ko bitugora mu mashure. Uwo mwana rero uciye ushira kubwo bumuga bwiwe mugabo gashobora kumurera agakura, bisaba ibintu byinshi, bisaba ukwitanga kwinshi n'uburyo bwinshi. Ico gihe rero ngira ngo ubushikiranganje nabwo aho bushobora gushika buzogerageza buze buravuga buraba ko hari abogira ico bafashije kugira ngo aba bana bacu, abana b'u Burundi nabo bamererwe neza babeho nk'abandi. Kuronka ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru ku banyeshure biga mu kigo Fondation Uwiragiye niryo hangiro ry'urongoye ico kigo, aho avuga ko hagiye gutanguzwa igisata gishasha co gutanga inyigisho mu rurimi rw'icongereza bikazotuma abana bagendana ubumuga bwo kutabona bashobora kumenya indimi zitandukanye, gutyo bakazokwiteza imbere bari hano mu Burundi mbere bari no mu makungu. Muri Fondation Uwiragiye twashatse gushira abana mu ndimi zitandukanye, cyane cyane arico gituma twashatse kugira ishuri rishobora kubahuza n'izo ndimi rizotangura muri uko kw'icenda kugira abana bacu ntibabe abavuga indimi zibiri, Ikirundi, Igifaransa, ati mbere bahongewemo Icongereza. N'abana bashoboye n'ivyo bazobishobora. Rero umwana atabona dukeneye ko yiga mu ndimi zitandukanye. Abavyeyi bafise abana bato bato bagomba kwiga muri ya mashuri tuvuga y'intango ya maternelle ko nabo tuzobakira nkuko twahora tubikora, twakira utwana duto duto nabo tuzobakira imiryango iruguruye. Ni ciyumviro ciza gose kuko abo bana baronse ubwo bushobozi ntibazokora mu Burundi gusa, bazokora no mu bindi bihugu kuko nabonye nk'ubu la presidente yambariye ko hari inama bagiye kuzogirira muri Kongo, hanyuma abaserukira ibigo nk'ibi bazohuriraho, arabavuye muri Brazil, arabavuye za Buraya, arabavuye za Amerika, bagahuriraho kugira ngo baganire ingene boteza imbere uwo mwuga. Murumva nk'abo bantu abo baserukira ivyo bigo batumirwa muri aya manama ahambaye nabagendana ubwo bumuga bwo kutabona mugabo ntikibuza ko bagakora ibikorwa bishimwa nk'ibi. Murumva rero
iryo shure turabateye intege cyane rwose kugira ngo muzane abarimu babigishe byinshi, bamenye icongereza, bamenye igifaransa, bamenye n'ikirusiya canke ikidagi, kuko murumva nta rubibe bafise, nta limite bafise, barashoboye. Aho twese twitwa ngo turakomeye, tugenda dukomeye, dushobora gushika nabo bohashika, kuko murumva ko nta gifashi na kimwe. Igikuru nuko baba baronse encadrement, baronse ingene bakwirikiranwa kuva hasi gushika aho bashobora gushika, n'abantu bashoboye nka twebwe bashobora gukora ibikorwa byose. Abavyeyi bafise abana bagendana ubumuga bwo kutabona ntibakwiye gufata abana babo nk'abadashoboye, ahubwo bahamagarirwa kubajana mu bigo bibafasha, kuko nabo bashobora kuvamwo incabwenge, gutyo bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cabo. Abavyeyi bafise abana bavukanye ubumuga, icambere co nyabana n'abana. Ica kabiri nuko nyabana bashobora kugira ico bavamwo, bagira ico bimarira, ico miryango yabo n'ico bamurira igihugu. Dushishikariza abavyeyi bafise abo bana bakimara kubona ko abana babo bafise ubumuga butandukanye, nibabaze ahari ibigo vyakira abo bana, bafashe abana. Ego birashoboka asanga ubumuga umwana avukanye umuvyeyi biramugoye kumuprena en charge. Mugabo nk'akarorero nk'abagendana ubumuga bwo kutabona bashobora kubatuzanira abana bato batangura muri gardienne, ubu turashobora kubakira nta kibazo. Nkuko mubizi mu mico y'ikirundi, kenshi umwana avukanye ubumuga hari haho abavyeyi babo biheba bati eske kazoza ku mwana mvyaye nakahe. No kuri abana bacu rero bagendana ubumuga bwo kutabona, izo ntambamyi barahura nazo, aho umuvyeyi avyara umwana akimara kubona ko avukanye ubumuga bwo kutabona agaca munyegeza inyuma mu kigo, ugasanga nta nifuje ko abantu bamenya yuko hari umwana agendana ubumuga bwo kutabona afise. Mugabo ubu nk'abavyeyi b'abana dufise ngaha baramaze kubona ko umwana agendana ubumuga bwo kutabona ari umwana nawe ashobora kugira icavamo, akagira ico yimariye, akakimara umuryango, akakimara n'igihugu. Mwabonye ko hari abo dufise banamaze kaminuza twafashe kwiga, hariho abagiye gukora examen d'etat, hariho abari mu marisage d'interinat bavuye ngaha, hariho n'abakora ubuzi ahatandukanye. Ubumuga si ukutabona gusa, aha twese tugendana ubumuga butandukanye. Abavyeyi bafise abo bana rero ntibumve ko ari umenga ntaco bashoboye, barashoboye cyane. N'abana nk'abandi, ico bakeneye no kubaherekeza accompagnement, hanyuma bakabegereza ibigo nk'ibi bimenyereye ingene bibigisha, kuko nabonye ubuhinga bakoresha mu kwandika byaba ari bo bose babizi, naje ntavyo nzi. Usanga rero umuvyeyi ari hari ya ruguru ari hehe ntavyo yomenya nawe, ariko amaze kumva ko hari bigo nk'ibi bishobora gufasha, bo bibegereza bakabazana bakabafasha kugira ngo nabo bashobore kuzobaho nk'abandi bana, nk'abandi barundi twese. Ni ukuvuga yuko abo bana bagendana ubumuga n'abana nk'abandi, babashire mu mashure, ayo mashuri abimenyereye kugira ngo nabo batere imbere. Nabonye abigisha, nabonye n'abandi bafashanya. Murumva kutabona ntivyotuma umwana bace bamushira ku ruhande, kuko n'umwana nk'uwundi nabo barashoboye. Narumvise ko n'uwa mbere ngaha muri Exeter muri aya mashuri abana batagendana ubumuga bwo kutabona yabaye wa mbere ngaha. Murumva barafise abana bari mu université, bafise za maîtrise n'ibindi. Murumva rero nta cobuza kwabo bana nabo bafashe igihugu. Donc n'abana nk'abandi, ntagira umuvyeyi aza kumva yuko mengo yashikiwe n'ivyago kubona afise umwana atabona. Nibisanzwe gose, igikuru nuko begera ibigo bibimenyereye kugira ngo babafashe, babaherekeze kugira ngo bashobore kubaho nk'abandi barundi.